ndagomba ko tuvugana mu bushobozi bwo kuvuguruza. Uyu munsi tuhagaze mu bushobozi bwo kugira gute? Kuvuguruza. Ubushobozi turimo iyi saha nubwo kuvuguruza, nubwo kuvuguruza. Isi itwawe canke isi igizwe n'ubushobozi butatu. Isi yose igizwe n'ubushobozi butatu. Ubushobozi bwa mbere ubwo nari nabuvuze ko n'ubushobozi bw'itegeko. Isi yose igizwe n'itegeko. Ibihugu byose bigirwa n'itegeko. Amashengero agirwa n'itegeko. Amasosiyasiyo agirwa n'itegeko. Ibisata byose ku isi bigirwa n'itegeko. Itegeko iryo rigira kangahe? Rigira ubwa mbere butwara isi. Itegeko ni ikintu gikomeye. Ibintu byose bitagira itegeko n'akajagari. Mu rugo haba akajagari, mu rudandazwa haba akajagari. Mu bisanzwe itegeko rifise ikintu gikomeye, kandi Imana nayo ifise itegeko. Narabivuze ko mu bintu ihagarara ko bituma turongorwa nayo ni itegeko. Hariho amabwirizwa 10. Mwayo mabwirizwa harimo itegeko. Hariho ijambo ry'Imana ariryo Bibiliya, niryo tegeko riturongora, ridukomeza, ridushirikira. Ijambo ry'Imana niryo tegeko na bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Itegeko riratwara isi mu buryo bukomeye cyane, kandi ndabizi neza na hano muri eglise mbere no bikorwa byose ukora no mu rugo urimwo habaho itegeko. Habaho itegeko ry'umupapa, habaho itegeko ry'umumama, ategeka abana biwe, ategeka abakozi, ategeka abarongoye. Nta muntu n'umwe atari umutegetsi muri famiye canke mu bikorwa bitandukanye. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngomba kuvuga ku bushobozi bwo kuvuguruza. Sawa. Ubushobozi bugira kabiri buganza isi canke butwara isi, ubushobozi bw'ifaranga. Amafaranga nayo afise ubushobozi. Itegeko niko rimeze. Aba itegeko ngo iki kibaye uku ukakirenga ubufunzo. Irindi kintu ubushobozi bugira kabiri nubwo amafaranga. Amafaranga afise ubushobozi budasanzwe. Mwese hano murondera amafaranga. Irose amafaranga ibintu bica bihinduka. Uba aho utategerezwa kuba, uba aho ushaka, ujya uko ushaka, wambara uko ushaka. Amafaranga afise ubushobozi. Ikigira kabiri byose sinza kubihagarara ko yagomba mpagarare ku kuvuguruza gusa. Ikigira gatatu gikomeye cyane gishobora kudomina ariko gisa nk'ikitaboneka, abantu bataha agaciro, ariko kandi gikomeye. Kigira gatatu ni ikintu bita isengesho. Isengesho riratwara, isengesho rirakomeye, isengesho rirakomeye. Hano twumvise umuntu yashinze intahe neza. Hari abantu bamugiriye ishari, bakoresha amafaranga, bakoresha ibintu bikomeye cyane, nawe akoresha gusenga, bashiramo impamvu zo kumurondera mu buryo butandukanye. Nawe aravuga ati uko biri kose hampande y'ivyo ngiye gusenga Imana. Mu yandi majambo, ubushobozi bw'amasengesho bwaradominye ivyo bakoze byose. Nagomba mwene data, mu bushobozi bwo kuvuguruza hakora ibintu bibiri, nivyo nza kuvuga ko. Ariko mu bushobozi bwo kuvuguruza hakora isengesho. Mu bushobozi bwo kuvuguruza hakora kwizera Imana. Hari ibintu byinshi bashobora kugupangira mu buzima, ariko kandi urabishije amaso ugasanga ntibishoboka. Ariko isengesho rishobora kuvuguriza ikintu cyose. Basizeho urupfu, isengesho rikaruvuguruza. Bavuze ko bagukura mu kazi, isengesho rikabavuguruza. Bavuze yuko atantambwe uzotera, isengesho rikabivuguruza. Ikintu cyose cyashizweho n'abantu kandi babifitiye ubushobozi, bafise itegeko, bafise amafaranga, isengesho rikabihagarika mu izina ryayo. Shaka kuvuga ubushobozi bwo kuvuguruza buvuye muki? Mu isengesho. Kuvuguruza
nariko ndaganira n'abantu bari muri Amerika mu yimisi bari mu matora, bariko barambwira ngo ndabasengere. Wari umunsi bariko baratora, umwe arambwira ngo uko biri kose ngo amatelefone ariko arakurikiranwa, sinzi ukuntu yambariye ngo urumva ngo turiko turatora ngo dusa ngo turiko turakurikirana n'amatora. Yari umukristo, aravuga ngo ariko uko biri kose ngo dufise ubwoba bwinshi cyane ngo kubera tubona umuntu mu mahiganwa hari, ngo umuntu twari twizeye akunda Imana, ashigikira Imana canke yodufasha kugira ngo abakristo tugume dusenga, ngo asa nuko afise amanota make cyane, ngo bamaze kumudomina ku rugero rukomeye cyane. Mugaca arambarira atari ko turizeye Imana, arambarira ngo turizeye Imana kuko twaramusengeye n'iyi saha yarasavye amasengesho, ubufasha bw'amasengesho. Haleluya! Aka kantu kanjoheye, ako kantu rero karanjoheye. Ati turizeye Imana, turavye ku manota dufise amanota make cyane, uwo bahiganwa yamaze kuduga. Arambwira ngo intari iruku, intari ambwira nk'intara zitanu, ngo izo zose zifise amanota menshi cyane, ngo twebwe ngo nk'abakristo ngo turi inyuma cyane, dusa n'abagomba gutsindwa. Ngo ariko twarizeye Imana naho bigeza yarasavye amasengesho. N'iyi saha hari abariko barasenga, kandi yabwiye abakozi b'Imana bariko baramusengera, naho tutazi ingene bigenda. Kwiherezo turizeye Imana yasavye. Nta uri hano ngo atere haleluya. Ibihe byose uzoba urimo ukabona umenga usa naho umenga ntibihagaze neza, ariko ukaba uri ku isengesho, ukaba ucizera Imana, uzawizere ko no ku munota wa nyuma cyane cyane ngomba nkubarire ngo Imana mu gukora ntikora ubwa mbere, Imana mu gukora ikora ubwa nyuma, kugira ngo igaragaze ubushobozi bwayo bugaragarira mu bidafatika, mu bitaboneka, mu bintu umenga byapfuye, mu bintu umenga byaheze, mu bintu umenga byaparanganye, mu bintu umenga bidashoboka. Aho niho kugira neza kw'Imana kugira gute kuboneka. Nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Ngomba ndemesha umuntu ari mu igeragezwa, ngomba ndemesha umuntu ari mu ntambara, ngomba ndemesha umuntu ari mu bintu bidasiguritse, ngomba ndemesha umuntu abona umenga arabaye mbere ari kuri finale ya nyuma. Ariko nimba yubaha Imana, nimba cizera ubushobozi buva mu masengesho, nagomba ndamubwire ngo haracyari ivyizigiro. Nuko mbona ibintu ndiko ndavuga abantu umenga ntibatahura ibyo ari byo, yaba wari kuratahura ibyo ndiko ndavuga. Haracyari iki? Ivyizigiro. Iyo umuntu arembye cyane, mbega dufata intahe ya wa muntu yari amaze imyaka 13, bambi imyaka 13, Imana yaje mu ntango cyangwa yaje mu nyuma, abaganga bananiwe, abaganga bagize nte bananiwe, ibitaro byose yabizungurutseko, ajya no kurikira, ahasiga miliyoni 7, ajya ahandi ahasiga miliyoni, amatongo aragurisha, ibintu byose birahera, semuseka, ibitaro byose hamwe byananiwe. Abaganga bavuga ngo simbona icyo gukora, Imana ikaciziza kuvuguruza ubuhinga, ibikomeye, ibihambaye. Iri jambo dufise uyu munsi rije kuvuguruza ivyahagaze hejuru y'ubuzima bwawe. Narimvuze ngo iri jambo rabasike lotemene tuteke robosi, ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko burimo ubushobozi buvuguruza ivyo shetani yahagaze ko, burimo ubushobozi bwo kuvuguruza, bwo guhagarika, bwo guhindura, ubushobozi bw'Imana buraza bukavuguruza ivyo basize ko kaburungu, nabwo bukaza buga ati apana, ubuzima buracyabandana. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko nubwo ubushobozi buvuguruza. Imana ishimwe, haleluya. Nzanye ijambo riri mu bwami bw'Imana. Ndabibutse ko mu bwami bwose
bwose bwo mu isi bufise ubushobozi, ariko ubwami bw'Imana buri hejuru y'ubwo bwami bwose. Ubwami bw'Imana nibwo butwara ubwami bwose bwo mu isi. Ubwami bw'Imana butwara mu isi, butwara mu ijuru, bugatwara n'ikuzimu, na shetani nawe ategekwa n'ubwami bw'Imana. Numva mfise sikse cyangwa amafyeri cyangwa umunezero kuba ndi mu bwami bwa mbere butwara ubundi bwami bwose. Kuba ndi mu bwami bwa mbere butwara ubwami bw'isi, butwara ubwami bwo mu ijuru, bugatwara ubwami bw'ikuzimu, bugatwara abakomeye n'abahambaye. Ubwo nkaba nariyunze nabwo, ubwo nkaba narifatanije. Icompa niwagomba gushika kure uza wifatanye n'umuntu yashitse kure. Niwagomba gukora ibikomeye uza wifatanya n'umuntu wa mbere afise ibintu bidasanzwe, uzumwegere. Bisigura iki? Icompa ukifatanya n'ubwami bw'Imana, icompa ukaba mu bwami bw'Imana. Ivyo ubona bidashoboka ku Mana birashoboka, ivyananiye abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ayaya, ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ntabwo ari ubw'amajambo, ariko ni ubw'ubushobozi. Mana ishimwe cyane. Narivuze ngo ubwami bw'Imana si ubw'iki? Amajambo. Hari abantu bakubwira amajambo ntashike, hari abantu bakubwira amajambo, ariko ubwami iyo buvuze bw'Imana. Reka ndababwira amakuru y'ubwami. Ku munsi wa Mungu nari hano, numva muhemu w'Imana avuganye nanje, aravuga ngo iyi minsi iyi ndwi irahera abantu bavuye muri prison. Mwumvise amakuru avuga gute? Abantu bagize nte? Barekuwe. Ugiranije n'abarekuye? Jewe nari nzi n'ivyo ari vyo, ariko ubwami bwari bwavuganye nanje. Nababariye ngo ubwami bw'Imana burimo uburongozi bushobora guperereza, bukaraba ibiri kure, ibigomba gukoreka. Hanyuma mpemu yera akaza akibira amabanga umukozi wayo, agatangaza ibyo atangaje bigasohora. Reka ndakubwira ayandi makuru mashasha. Urakoze mpemu yera. Ndashobora kuvugishwa? Amakuru mashasha ariko arava mu bwami bw'Imana. Urizera ivyo mvuga ko biriko biranukwa n'ubwami bw'Imana? Dufatiye kwizi aya mezi abiri, uku kwezi turimo n'ukwezi kwa kabiri, twinjiye no mu mwaka utangura 2025 cyangwa reka tuvuge mu Kirundi mu 2025. Ndiko ndabona ibiharuro, ndabona ibiharuro bitatu. Okay, ibiharuro bitatu bisigura imyaka itatu. Ndiko ndabona 70 cyangwa 71. Okay, no kuvuga ngo mu mwaka uyu mwaka aya mezi abiri sinda yaharuye, ndiko ndumva ubwami buriko burambarira ngo imyaka itatu. Ndiko ndumva ngo mu myaka itatu. Ndiko ndabona kandi ngo ibiharuro 271. Sawa. Oho, urakoze mpemu yera. Mu myaka itatu hariho abantu batazoba bakiri hano mwiki kibanza. N'abantu bangahe? Harasohotse amaviza y'abantu 71. Amaviza y'abantu 70 na bangahe? Mu myaka ingahe? Itatu. Nta makuru ufise. Wewe nta makuru ufise. Wewe nta makuru ufise. Wewe nta makuru ufise. Yo! Hallelujah, hallelujah. Ariko uratahura ubwami bw'Imana, uratahura ubushobozi buva mu bwami bw'Imana. Nimba kuwa Mungu nahagaze hano nkavuga neza yuko abantu bagiye kuva mu gasho, indwi itarahera twumvise abarenga indwi nimba atari 8 n'ubu bagiye gusohora. Tahura yuko ubwami bw'Imana si ubw'amajambo. Birabaye we, birabaye ibyo Imana yatuvuze ko ngivyo birabaye we.
birabaye, ivy'Imana yatuvuze ko birabaye, 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 ngivyo birabaye, ivy'Imana yavuze ngivyo birabaye we, birabaye, birabaye we, birabaye, ivy'Imana yatuvuze ko birabaye, abagiye baragiye ngabo baragiye, Imana yavuze byose birabaye we, birabaye, 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 haleluya. Nimba wizera ijambo ry'Imana urashobora gutera haleluya. Igisigaye nuko wokwiranja kuba mwabo 71 iyo muzoja ntaho nzi, ariko abantu 71 ndababona bagurutse baragiye, iyo bazoja kuba 70 nabangahe n'umwe. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko n'ubwami bw'iki ubushobozi. Ariko uyu munsi mva gwishwa cyangwa gwishwa have hanura muvyeyi, hanura hano. Mu mwaka uheze twari dufise amakuru, mu mwaka uheze amakuru adubwira ko mu mwaka waheze twari dufise amakuru kuva mu kwa mbere Imana ivuganye natwe yuko umwaka utazohera tutaba mu kibanza cacu. Nivyo ayo makuru mwari muyafise? Imana yavuganye natwe yuko umwaka utazohera inyuma y'imyaka hafi 14 tutagira ikibanza. Ndababwira yandi makuru afadika, mwibuke ko ata mafaranga twari dufise kuri konti. Muravyibuka? Nta mafaranga twari dufise yo kugura ahantu, nta n'amafaranga twari dufise yo kubaka ahantu. Murabizi ibi byose, murabizi nukugira neza kuva mu kugira neza kw'Imana. Mu kwa mbere ntayo twari dufise, mu kwa kabiri, mu kwa gatanu, gushika mu kwezi k'umunani, hageze mu kw'icenda mbwira Imana ngo Mana, burya ni wewe wavuze canke si wewe wavuze? Ese ubona tutagiye kumaramara? Twatangarije ishengero kuko umwaka tuzoba twimutse, nitugira iyo tuja ibibanza birazimvye, cyukuri turaja hehe? Imana irihorera, Imana iraho. Hari igihe Imana izihora, hari igihe Imana iziceceka kayibaza igahora. Abisirayeli hari igihe bamaze imyaka, abari hano tuduze haleluya, bamaze imyaka Imana itavuga, ishika 400 bagenda atamana ivuga, ariko ntivyasigura ngo ntibayumvise, ntibiba bisigura ngo sihibiri. Niwabona itavuze nibisigura ngo sihiri, niwabona itavuze nibisigura ngo ntishoboye gukora. Ishobora gukora no kuvuga itari kiravuga, ariko mweho mufise amahirwe Imana iri kiravuga. Mu kw'icenda siguza Imana ntiyavuga na kimwe, mu kw'icumi siguza Imana ikaguma imbwira ngo ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe, ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe. Turacanganikirwa, dushira abantu ngo barondera ibibanza ata amafaranga, abakomisiyoneri barirukanga ata amafaranga. Twaronka tukaronka 1 miliyaridi, twaronke tukaronka 1 miliyoni 800, natwe atani 2 miliyoni 200, atani 105 dufise kuri konti. Tukibaza ingene bizogenda, biraducanga, biratuteza ikibazo. Mbere haca haza nibikomeye sasa, twubatse ibintu barabibomora, haca haza ibikomeye, dushinga ivyuma, imvura iri tunyagira. Ejo nimba ari ryari imvura yaraguye hano, mbona nta nimara iri hano, ndaraba hejuru nibuka ingene imvura yagwa ikadusanga mu rusengero. Yaraguye we, nsanga yaraguye imvura, abo twari kumwe hano mu masengesho yo ku Karago. Imvura iragwa nyinshi cyane, ntitwanamenya kwirikiragwa kubera hajya n'imvura ntuyibona. Barajanye imireko, amazi agendera mu ibanga, ayandi akagenda mu ibanga, ntitunabimenya. Turasenga ntitwabimenya, turasenga ntitwabimenya ko imvura yakubise. Tugize turahora gatoya, twumvise atanushobora kuvuga ngo yumvikane n'ubundi. Uzi ko imvura iri kiragwa?
cyanibuka ingene imajyambere ryagwa rikaba ridusanze kuri podiyumu tukimuka tukabura iyo tuja n'iyo tuva. hari n'ibindi, hari ayandi makuru mutazi. hariho ikintu nimba ari force boutique carapumuka umunsi umwe kikatembera mu bakozi b'Imana. Ayo ndavyibutse, hari kuwa Mungu we turiyo tuja bari muri ntebe barahunga umunuko, ibizi birapomoka bidutemberamwo. ndahagarara ndabiraba ati ariko Mana we irahora. ariko bwira mugenzi wawe ngo mu kwa 11, mu kwa 10 mu kwa 11 sasa Imana ihagurutse mu Kayisasi, haboneka dosiye y'iki gikorwa. baduhindwa izitatu zonyine ngo tube twarosa amafaranga arenga miliyoni 600 anarenga hafi n'ayarenga menshi. indwi zitatu tutabona isaganirizo. twiruka mu mabanke twizeye turabura, twiruka mu bo twizeye turabura. hageze mu ndwi ya nyuma, bwira mugenzi wawe ngo mu ndwi ya nyuma ndafashijwe. ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko ni ubw'iki? ubushobozi. kandi ubushobozi bukora ku munota wa nyuma. nuko Imana izikora. haleluya. naranezerewe. misi ya mbere nigeze kuba mbona uwo muntu yambwira amajambo menshi, ariko iyi saha hari mu kwa 11 tujya inama n'abakozi b'Imana tutabona icyo gukora. hari mu kwa 11 ndibuka amanama menshi twakora, abapastori, abarimu, abadiyakoni, ibiki, dufata ibintu tutabona icyo gukora, tujya inama n'ingingo. ariko inyuma y'ibyo byose turavuga ngo bigikwiye. bamwe bakaduhenda ngo bizogenda uku, abandi bakadupanga ngo amahera araje. baraduhenda, barampenze kugera no ku rugero. haragera n'umuntu azazanya amahera mu ivyo bihe nyene, anzanira amafaranga menshi, arambarira ngwemera tubaho ikibanza. ndabagurira ikibanza, aje avuye hanze, ndabagurira ikibanza, hanyuma ndabubakira etage mu gisagara ca Bujumbura. ndabubakira etage, ndabubakira urusengero, ndakubakira na etage yiwawe, ndakugurire n'imodoka, mpembe n'abakozi b'Imana. ariko uca uhindura iyerekwa, uhindura izina ry'ishengero, uhindure n'inyigisho uhora wigisha, uje mu nyerekwa ryanje. ndamuraba. iyo udafise amafaranga, abantu benshi bashobora kugukoresha ukutariko, kandi abatari bake bapfira aho hantu, bagatiyerekwa, bagati intumbero. abagabo bagaheba abagore kubera amafaranga, abagore bagaheba abagabo kubera amafaranga, abakobwa bagaheba abagabo kubera amafaranga, abantu bagatagakiza bagahemuka kubera amafaranga. ariko nagomba ndakubwira, inyuma y'ubushobozi bw'amafaranga n'inyuma y'ubushobozi bw'ibintu hari ubushobozi busumba ubundi bushobozi. hari ubushobozi buva mu ijambo, hari ubushobozi buva mu kugororoka, hari ubushobozi buva mu masengesho, hari ubushobozi buva mu bwami bw'Imana, hari ubushobozi buvuguruza ubundi bushobozi bwariko burishira hejuru. kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ariko n'ubwami bw'iki? ubushobozi. ndavyibuka uyo mugabo ndamuvuguruza, ndamubwira ati ariko ugize neza, wanyihenzeko, jewe sinshobora guhuduka ngo ntiyerekwa. uwo mwanya nca mbona iyerekwa n'amasezerano Imana yampaye kuva ntanguza umurimo w'Imana, na kondisiyo Imana yampaye kuva Imana impagurutse hamwe iki gikorwa, nivyo twasezeranye mbona biraje vyose. turi kumwe muri biro mbona biraje vyose. ndamubwira ati sasa rero jewe hariho Imana nkorera, kandi iyo Mana nimba idashoboye kunkorera ivyo byose uri kurakora ngo ingurire ikibanza, iyo Mana ntizoba ariyo, ntabwo izoba ariyo. iyo Mana nakurikiye izoba atariyo. ariko nimba ari Imana nizeye, nabonye apana rimwe apana kabiri, nkayibona mu buryo butandukanye, iba
ibasha kungurira ikibanza mbere ikanatwubakira, mbere ivyo wiyumvira wewe izodukorera n'ibisumba ivyo. Aravuga ati ivyo bintu ntibibaho, raba ahantu musengera, rabaho muri. Ndamubwira ati ntaco vyonona, ati ahubwo wewe kukubona waje ushobora kuba urufunguzo rwo gukora kw'Imana. Uyo mwanya nyene agenda tutumvikanye, mbere ndanamusuzugura nawe aransuzugura kuko mbonye amajambo yambwiye n'ingene yasuzuguye. Namubwiye ati wewe naho waruje, ubu rero waruje nk'umukozi w'Imana, nta n'ijambo nsubira kuguha, nta n'iryo nzoguha. Genda, hanyuma igihe kimwe uzomenya ko Imana nkorera yampamagaye ibaho canke itabaho. Hari mu kwezi kw'icumi mu kwa 11 Imana yo mwijuru ishiraho iyi mpamvu, iyishiraho mu buryo budasanzwe, kondisiyo zirasa. Mu minota mike mu ndwi ya nyuma, hari nahe ndende ntovuga, ikora ibikambaye, ikora ibikomeye, birangira ikibanza tugifise. Ndamwandikira message ati ikibanza twakironse kitavuye mu guhemuka, kandi kitavuye mu guta intumbero y'Imana, ariko kivuye mu kwera kw'Imana. Haleluya. Sawa, tuca twiha ikiringo cyo kubaka. Ikiringo cyo kubaka ntabwo ari Imana yakiduhaye, twebwe hamwe n'ivyo twavuganye n'Imana n'impamvu twihaye itariki, duca dushiraho ukwezi n'indwi zingahe, 2 yuko tuzoba twibutse. Twari twimutse ni hari amaze kunyene ibi bintu, wewe urabibonesha amaso. Nta mwana indwi 2 ukwezi n'indwi 2 hibibaho. Twakoze ijoro n'umurango, hari abantu baje barabaha, barakora, baritanga kugira ngo ivy'Imana yavuze bisohore. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, kandi bukora ku munota wa kangahe, wa nyuma. Wowe uri kuracika intege, humura, ndafashijwe, numva ndiko ndafashwa. Haleluya, haleluya. Vyarangiye gatoya, wa mugabo yari karahiganwa muri Amerika abaye uwa mbere kandi yari uwa nyuma. Vyarangiye abaye uwa mbere kandi mu minota ya mbere yari uwa kangahe, ariko birangira abaye uwa kangahe, hamwe n'Imana. Abakozi b'Imana ngo barasenze, nahe umwe yambariye ngubu ngo ariko aragenda ashimira bamusengeye, aravuga ngo intsinzi yacu yavuye mu masengesho, yavuye mu masengesho, yavuye mu masengesho. Ngomba nkubarira wowe ufise ibihagaze imbere yawe, ugutaragwa kwawe, intsinzi yawe, kugirirwa neza kwawe kuzava mu masengesho. Reka kwizigira ibindi bikomeye, reka kwizigira ivy'abantu bizigiye. Biriyambariye ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Mwene data, warabuze inzira hirya no hino, ariko nagomba nagutangarize ngo ubushobozi bw'amasengesho bubasha guhindura ibintu mu kanya gato. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko n'ubwami bw'iki, ubushobozi. Yaba ndi nkawe mba nteye haleluya. Mose arongora Abisirayeli ahagaze ku ijambo ry'ubushobozi yabwiwe n'Imana. Namye ntangara ndiko ndasoma ayo majambo, reka ndababwira amakuru. Abisirayeli kuva muri Egiputa baje i Kanani rwari urugendo rw'iminsi ingana gute? Bahagenze imyaka ingana gute? 400 cyangwa imyaka 40. Bahagenze imyaka 40, pardon, imyaka 40. Urumva, imyaka 40 bari mu rugendo, imyaka 40 bari mu rugendo. Ariko reka ndababwira, ubundi rujya rugendo rwari rw'iminsi 11 wonyene. Mwumvise iminsi 11 bakaca bagenda imyaka 40. Rujya rugendo rwari rw'iminsi 11 gusa, misi 11. Soma gusubira mu vyagezwe 1 kuri 2.
misi 11. haravuga ngo uti kuko we uhoraho imana yanyu yama abaha umugisha mu bikorwa byanyu byose. Uti kuko azi iby'urugendo rwanyu rwo muri ubu bugaragwa buhambaye. Uti kandi ubwiwe uhoraho imana yanyu yabanye namwe imyaka uko ari 40, nta kintu mwakenye mu rugendo. Amen. Dukomera amashyi umwami Yesu. ahantu bari kugenda iminsi 11 bahagenda iminsi ingana gute? Imyaka ingana gute? 40. Abisirayeli Yo, dusomere kuvayo 13 nyarutse 13 ku 17 kuvayo. Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa. Nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nahariyo yarirashe. Yes. hari Abafilisitiya. Imana niyabacisha naho yari ya hafi cyane. Niyo yari ibumbeye, niyo bari bamenyeye. Yari urugendo baciye mu ico gihugu, bari kuhagenda iminsi 10 n'ingahe n'umwe. Mugabe kubera urukundo rw'Imana, kubera ibyo yagomba gukora, kubera ubushobozi bwayo, yemera kubazungurukisha ibagendesha imyaka 40. So mubandanye hepfo gato wumva. Ana yivuganije iti abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara, banga kwicuza babonye intambara, bagasubira muri Egiputa. Ariko ibajana izinguzingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa. Imana iraza umuntu. Yesu adufashe cyane. Amen. Abisirayeli Reka ndababwira ijambo rikomeye muryumve. Imana yabwiye Abisirayeli, ibwira na Mose, iramubara ngo haguruka uve muri Egiputa ugende i Kanani, niho nzokugirira neza n'ubwoko bwawe. Mose n'Abisirayeli bahita bemera vuba, kubera bari bazi ko ari urugendo rw'iminsi 10 n'ingahe n'umwe. Ariko ntiyababwira yuko bazohura n'ibingomba kubabwira. Ntiyababwiye ko mu rugendo hariho ibi bigomba kubabwira. Icambere, ntiyaberetse ko izobacisha mu nzira batamenyereye. Bo bari bazi inzira ya bugufi, inzira inyaruka, inzira yihuta, inzira y'iminsi 11. Baravuga ataha nta ngorane. Mu gihurimwo Imana izokubwira ngo ndakugiriye neza, ariko ntizokwereka ibiri mu nzira mw'urwo rugendo. Kuva mw'urwo rugendo rwo kuva muri Egiputa baja muri Kanani, imitego bahuye nayo ntiyabibabwiye. Yababwiye ubuki, ibereka amata, ibereka ibyiza, ibereka kugirwa neza. Ariko ubugaragwa ntiyabibabwiye. Ubutayu bazohuramwo, inzara bazohura nayo, ingorane zose ziri mu nzira ntibigeze bayimenya. Bari bazi ko ari guca mu nzira ya hafi. Amazi yari imbere yabo, yiyi Imana yabazungurukije, ariko ruzi Yorodani. Ibyo ntiyabibabwiye. Yababwiye kuhaguruka mu minsi 11 bakaba bashitse. Ariko Imana ikirabadeviya. Bisigura iki? Ibintu mu rugendo uri kurahura nabyo ntiwite ku myikomo w'Imana ntihari, w'Imana ntibizi, w'Imana ntibibona, cyangwa ngo yaguhevye, cyangwa ngo yagutaye. Irabibona kandi irabizi, kandi irashoboye kubihagarika no kubihindura. Yo bihindura, ariko ntuhave uvuga ngo yaraguhemukiye. Ari igihe biba kugira ngo igukuze, igukomeze, iguhingure, ejo uzoba ikintu cy'agaciro. Mu buzima bw'abana b'abantu bakunda ibintu byoroheje. N'Abisirayeli bashaka ibintu byoroheje by'iminsi 11 bakaba bashitse, ariko ibacisha mu ruzi. Yo rujya ruzi. Reka ndababereka ubushobozi bw'Imana baje. Murazi Imana ibwira Mose ngo haguruka ugende. Baragenda bageze ku kiyaga baramuhinduka, baravuga ngo ntibibaho. Ariko Mose yari afise ubushobozi mu ntoki Imana yamuhaye. Inkoni yari yamuhaye bwarimo ubushobozi bw'ibintu byose. Imana ishimwe cyane. Mose bamuhindutse aravuga ngo bigenda gute?
yibuka ko imana yamuhaye ubushobozi. Reka ndakwibutsa ikintu kimwe, hampande y'ibiriko biragutera ubwoba ugezemwo, ibuka ko hari ubushobozi tugenderamwo, ibuka ko hari ubwami turimwo, ibuka ko hari imana y'ubushobozi ishobora guhagarika ibimeze nk'imisozi, ibimeze nk'imisozi, ibimeze nk'ibiyaga, ibimeze nka Yeriko, ibimeze nka Yorodani. Abisirayeli bageze ahantu nabo batabona inzira, ariko Mose yibuka ko yahawe ubushobozi. Hari ubushobozi buba mu isengesho kandi bushobora gusenyura Yeriko imbere yawe. Hari ubushobozi, hari ubushobozi. Ariko amazi amakuru ukwari, amazi yahagaze nk'iki gikuta. Amazi Mose akoresha inkoni, rumwe ruja hari rurihagarika ku buryo naho wari gushira ko inivo wasanga igoro rurihagarika, uruzi ruratinya ubushobozi buvuye mu nkoni. Aha rurahagarara, hirya rurahagarara, hasigara ibarabara. Aha rurahagarara, hano rurahagarara, urugwara uruzi ruhagaze. Ayayayayayayaya, aha rwara uruzi ruhagaze. Reka ndakubarira mwene data, imbere yawe hari ibyagutangiriye, ariko birashobora guhagarara kubw'ijambo ryo kuvugurura. Ruzi ruhagarara kubw'ubushobozi, uruzi ruhacamo inzira. Hasi Bibiliya ivuga ngo batambuka nk'ahantu humye, nk'ahantu batigeze amaso. Uruzi rugirira amatwi. Ndakubwire ngo ibintu byose bifise amatwi yo kumva, kandi ibintu byose bifise icyo bitinya, kandi ibintu byose bifise icyo byubaha. Birashoboka we ko bitakubasha, ariko hari ubushobozi bushobora kuza bugatuma ibintu bihagarara. Amazi ahita arahagarara, Abisirayeli barajabuka atabwoba bafise. Kora ubwoba mu mutima, ijambo ryo kuvuguruzwa ry'ubushobozi rirashobora guhagarika ibyari imbere yawe nka Yeriko, bigahagarara nk'amazi. Ibyari imbere nk'amazi bigahagarara nk'imisozi, ibyari imbere nk'inyanja inzira igacika. Ubushobozi Imana yampaye buva mu bwami bw'Imana. Reka duce inzira aho zitari ziri nk'inyanja mu izina rya Yesu. Mose wa kiriya gihe yarahagaritse, ahagazwe mu ijambo Imana yamuhaye. Mose wa repentance w'iki gihe naje ndi imbere y'ishengero ry'ubwoko bw'Imana kugira ngo duce inzira. Bwira mugenzi wawe ngo kugira hacike inzira aho zitari ziri. Mose wa repentance, Mose wabari hano, ndi hano nk'intumwa y'Imana, ndi hano nk'Imana yampamagaye, ndi hano ndi mu bushobozi bw'Imana yantumye. Birashoboka bagaze mu ijambo ry'ubushobozi, kuko ubwami bw'Imana si ubw'amajambo ariko n'ubwami bw'ubushobozi. Ndi hano kugira ngo bishoboke. Inzira yari afunganye, hari ubushobozi bushobora kuyifungura. Yesu arabwira Mariya na Marita ngo niwizere urabona igitangaza kandi urabona ubwiza bw'Imana. Hari abantu nibizera baza kubona ubwiza bw'Imana. Niwizera, ndakurahiye ndi imbere y'Imana ndi kugicanira, jewe nta makuru ushobora kubuza. Sinshobora kuvuga ibintu mpemu w'Imana atambariye, kandi sinshobora kuvuga ibintu ngo ndemesha abantu, nshusha abantu gusa. Apana, kuko ndatinya Imana nkanayubaha nkatinya. Ariko ndakubwira ngo hari ubushobozi buje guca inzira, hari ubushobozi buje kuvugurura, hari ubushobozi buje guhagarika, hari ubushobozi buvuye mu ijambo ry'Imana. Amasengesho tugiye gusenga azanye ubushobozi buruta ubwo wari warabonye mu bindi bibanza. Hari ubushobozi, inyuma y'ubu bushobozi hari intahe. Hari ubushobozi buje kuvuguruza, hari ubushobozi. Ndakwibutsa yuko hari ubushobozi bwakoze umunsi umwe Abayuda bagomba gupfa. Esteri kabaye asenga Imana, ibyete byasinywe, basinywe ibyete by'urupfu muri Esteri 9 ku mucorongo wa 2. Bibiliya ivuga ngo birahinduka, ubwo bushobozi burahagarika urupfu. Abayuda basinyiwe gupfa mw'iryo joro nyene. Nimba Imana ikinyizeye, nimba nkiri imbere y'Imana, nimba mfukamye kwiga igicaniro ikaba ikinyizeye nk'intumwa y'Imana, kugira ngo bigaragare ko ndi umukozi wayo, ndagomba ubushobozi buca inzira aho zitari. Nimba ndi umuambasaderi w'ijuru, nimba ndi intumwa
y'Imana mu gishingo cyayo. Ndagomba intahe uyu mwaka utarahera, ndagomba intahe uku kwezi kutarahera, ndagomba intahe mu kwezi kwa 11, ukwezi kwa 12 kwari inzira zugurutse zari zarugawe, ndagomba intahe kwariyo Yeriko yasenyutse, yari imbere y'abana b'Imana, Yeriko y'amajambo, Yeriko y'abarozi, Yeriko y'uruhombo, Yeriko ku kazi, Yeriko y'ababagwanya, Yeriko y'irementanya, Yeriko y'ababahagarikiye, ababahagurukiye, Yeriko isenyuke, ababagenda babaponda, abagenda babarementaniriza ivyo mutakoze, ababagwanya ku kazi. Fukamye imbere hano y'igicaniro cya repentance mu mavuta ndimwo, ndavuguruza ivy'abarozi, ndavuguruza ivy'abana b'abantu, ndavuguruza ivy'abanyabafaranga, ndavuguruza ivy'abapfumu, ndavuguruza ivy'abanyabwenge, ndavuguruza ivyo shetani yavuze ku buzima bwawe, ndabivuguruza yo, ndabivuguruza mu izina. Kandi kizokwerekana ko uzoba umuntu akomeye, ntuzobibonere ku vy'Imana yakoze, ahubwo uzobibonere ku mageragezwa akomeye uciye utanga. Iri jambo nuryumvise wewe, uyu muntu ndamurya akanuma kugira vyumve. Ikizokwerekana ko uzoba umuntu akomeye, ikizokwerekana ko uzoshika kure, ikizokwerekana yuko wewe Imana ikwemera kandi gukunda, ikizokwemera yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ikizokwerekana yuko wewe umuntu udasanzwe imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Aho kubona ibikomeye imbere, uzoba aho kubona ibyiza cyane by'ibikomeye imbere by'umugisha n'amasezerano, uzohura na vita mingi sana, uzohura n'intambara nyinshi cyane. Imbere ubura inzira, inyuma ubura inzira, ibubafu ubura inzira, iburyo ubura inzira, inyuma yo kubura inzira. Kristo Yesu acaza rero, acavuga ati humura ndi kumwe nawe, ngomba ncecekeshe abari baragusize hasi bakagucecekesha. Imana izi ubwa nyuma kugira ngo icecekeshe abari baragucecekesheje. Imana izi ubwa nyuma kugira ngo yemeze abari baranse kukwemera. Imana izi ubwa nyuma kugira ngo abaze kukwemera bagukunde, naho bari base kugukunda bakuvugira ibyago bakakuvugira ibibi, inyuma yo kuza kw'Imana baca baza ngo burya twari twaragusengeye. Iyo uhuye n'intambara nyinshi ni ikimenyetso cyo gukomera cyane. Iyo uhuye n'amageragezwa menshi ni ikimenyetso cy'uko uri mu ruhande rw'Imana. Uwundi yigeze kuduha akabazo kandi bamwe karabananiye. Akabazo kavuga ngo umuntu Imana ivugisha kenshi n'umuntu itavugisha kenshi, uwikunda cyane n'uyuhe? Uwikunda cyane n'uwuhe? Mbajije wewe. Umuntu Imana ivuga ko kenshi, ndaje ko kugira neza, ndagutabara, ndaguhezagiye, ndagukunda mwana wanje, ukamubwira kenshi ku mwanya kundi yasenge, ikavugana nawe kenshi nka rimwe nka gatanu mu mwaka, cyanke nko mu ndwi ikavugana nawe, kakuba hafi kagumivugana nawe, hama ikaca hakaba n'uwundi mu mwaka ivugana rimwe. Uwikunda cyane n'uyuhe? Avuze ngo n'uwivugisha kenshi, na wewe ni uvugisha kenshi. Hapana, uwikunda cyane n'uwivugisha rimwe. Na mayicheke cyamunaniye, mayicheke na wene cyamunaniye, na wewe cyakunaniye, na wewe cyakunaniye.